murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri ndasabye ushishikare kwihangana tante iminsi heze sisigaye kandi ndagushimiye ndazi gutanya nka tante izo ni muzi umuvyeyi wese ku mwana wiwe ntushimire cyane kuko ntibizokunda ko mbandanya ngo indaro ndakugaburira ibyagusa nawe wishinga kuyerera mu bintu bitagira inyungu uravyumva ntavyo no kwemera ibyo byavuye bigenda gute telefone mugabo hamwe ubona usanga ari muri reportage naho reka ndabyihoze nta na kimwe Jeffrey numva nkumbuye icyo giwe kacu kiba ndagakumbuye Jeffrey ariko ntaco namuhamagara no hanyuma nta kibazo ariko aya tanga telefone niba ni reportage akumva chakasa hizi nichi yitavye ndago nsanze kubyina cyane sarishijeyo ashaka ubukenya kanyenyera cyane baza ngo nibiki okay mafu jenga telefone ikibandanya umuti irasonye Allô? Allô, John, ça va? Oui, ça va, hein? Telefone yanje sha yikupye, hein? Bite none, meze neza? Mbarire yo. Akadini funyo. Yewe, wagize kenshi naho no munsi. Kare. Byase nuko mpita. Sindabona ko yo baguhe. Hewe. Rega shaza uraraba uruhuke na gatonye. N'abantu urumva bumiye ku biro gasha kubera fatigue. Oya reka bajya nabo ni bamwe bakora akabaranye. Oya reka. Jewe na journaliste, nora ndiketanje. Shawe shande akazi kose karawisha sha, ndagusavye. Hewe. No gusina kugora. Oya yo. Uri mu biki? Turashobora kuvugana nta ngorane. OK, ça va, merci. None gute yani makuru yawe uzi neza? Je m'amène bien. Je tenais mes cuisines yanjye mbona yanyifatiye ukuntu. Uti rero no munsi nta sport ugira? Ndabibona neza. Kanye. Ndazi we wirushe sivyo? Raba rero kure kuburehe na bukeye, Shajo, kuri ntakubeza. Ariko kanyenyeri mugabo basi tugira nka 30 minutes gusa sivyo juste akantu nyine ko kuruhurira umutwe n'amaso ave kuri zo ikaza misi yose kameme ruke na gato none nyene urandetse kugira ngire responde je nyene oya sha nekeza shakanye Abasha. Nkabasimbaza kubabangerageze narundi. Très bien. Aho di kanyenyeri wanje. Merci beaucoup. Ndagiye cyane. À ce soir. OK. Merci, je t'attends. Man, nisangabe. Noba naciye muri rep. Tureka gupapa. Muracirwa nije ntashikanye. Sha ubundi utaye ijoro turabizi. Habaye iki? Kera savye urusha kanyenyeri kandi ya mbere umwana mwiza vraiment. Ande kwekaratana ngowe kabisa. Wakwaye kamana. Eka. Ingora ndaziruka nkiri mikambi mu buhungiro. Kuva shitse ni rusange. Mumbe nka beto yumye. Mutangwe kwisabisha imusha zo gutakare. Utagwaye? Utarana na kontra. None ngiye gashabija muna we naye kwe. Ega ntakuzuku. Amaruru yawa mukecuru sinda yakira. C'est pas possible. Mbe ubu bimeze gute? Omve. Mucamake. Jewe mutindi mu prison yuge mugore. Uyareka. Iyo babishobora. Abasanga ku kazi akavuza ifilimi nk'umupolisi kugira ngo ntasha. Ko numva vyahaye gamuta. Si one love kweli? Je kuvana ngo stage kuri Kano Web TV. Vyaciye byunyuka.
ariko byari sanse kumera neza ahubwo ko utakirirwa home suko me tante ni nawe ufatwa kariya nuka ngo nirirwa ndambije hajya ngo nacomereze iminwe asha ivyo rero abamere bamwe nivyo bakunda kuvuga iyo ukiri igishomeri Kiwase mugabo c'est bizarre ko abakibandanya kuvuga ivyo kuri wewe kandi usa n'uwa karonse kuri we ngo akazi kadahemba sakazi ngo n'amanyanga nagize kugira ngo hepesha kiboyi naho rankora haji bibi ona ski kiboyi oya kiboyi nawe oya nawe yacuvuga uko nawe si one love kwera wewe ushaka mvuge gute soit ndazani noti bona tante sume soit ndicara nkorope ori stage une opportunité ya bien sans izotuma nkora muri domaine naronye mu diplôme shaye go vraiment ngomba babaje kubona tante wawe atagutahura kwera anje ukura ba muhungu muyago wanze uce mu mutwe imbere yo kuja koza ivyombo naho uzi cyo fata nico ndeka sha muti uri muri soya hatari ndaki apana isanzwe muti umenye ko ntagire ku mategeko ya tante yo canyirukana kandi ntagire yonje yo oya muta oya kwera bro tufe kugira nakwirukana urumva ariko je nibaza okay muganirize nyene kucerekeye gukoresha umwanya eske yonyumviriza tante supesi wewe ntawuzi vraiment we ntawuzi njya nisuka n'ikimusosera oya mugabo muti ukingira bivana nivyo hora umubwira era bamwereke urumva mupange fresh akureke nyene uje gukora stage ku murango nawe nyene umwemerere ko utaje uzokora ivyo ashaka byose ivyo vyari bon ariko simpaka zovyemera Alice sa ku bintu bine twabatumye uyaburamwo kimwe gusa condo turaye photo passport yatanze uyu Chuti kuco ndavuze ko doshe yatanze idakwiye photo passport ikumarira iki wewe kanirabire basha uyu mutipe ndamumenye yego uyu izini muronse nka Gera twa dutomboye yego arazi ubwenge vraiment basha uyu ndamuzi yego Alice kwamumenye tumushiremwo yigeragereze niya pasa ico tuzokimutuma hanyuma wumva gute pa question kritere ya mbere turaba ni doshi kwije bisabwa habuzemo na kimwe curekera hariya hari ntabonye wari wengirango erega n'umurengero none atazanye doshi kwiye nk'abandi ubwo burengero bwiwe ntacyo bumufasha muri iyi selection nta na kimwe mufasha okay nta kundi ariko yarabuze akantu gato vraiment aho je ndumiwe bumijwe niki je narinzi ko nyene ko mari umurengero wiwanyu uza guhumbiriza karengana sino byubahuka ako bakita ka mwana wa mama kandi ukoze muri ubwo buryo ingaruka zikega byinshi cyane none ko selection y'amadosi tuyikoze twicaye aha tudashika na 10 bo bimenya gute yicera ngo ntatubona condo mbe wa mugani bavuga ngo iki umumbari asha ujya mugani uvuga uti ubundabunda bonwa n'uhagaze sawa wibaza ko kwinubana biva kuki gukumira bamwe bizana urwanko no kwinubana nivyo ibikurikira murabizi namwe asha nije ndabizi rero asha igihe marandura yari gouverneur muhungu mwese abaseruko mu mutwe wanje mwari abansi kubera gukumira bara ego eka iwe n'umuseruko gusa uri umurengero wabuzi ko ataco wohanoba rero nca nkuraho nishiramwe ko abaseruko bose ari babi kandi atari bose bari bameze nka marandu kana jo nzogira inzigo nk'iya marandu kukuru nebabwiye erega ubwa mu mporero nivyo Alice ariko araturinda ngaha rero je ndabitahu uze kuza kuri bare ndaguhora imwe kabisa uvuze neza nuko turavuga kenshi yo ntahe yawe n'abandi bafashwe hama babohoka asha hanyuma natwe tuzi ingaruka zo gupendereye tuzirinde twirinde asha ahubwo gusa bwira uwo muhungu niwe atavyumva jewe narakize kandi ndashimira Imana nshuti twirinde ingorane sha ibaze baratwizeye baduha igikorwa dutanguye kureka ibidakwiye ngo bipase tuzuba turiko dukwega ibibazo gusa nta nikindi erega muhu burya hashitse biciye mu manyanga niyo atogwa nka Gera wayizini sha azokorera muri izo nzira nyene none ko natwe ariko twoba twakoze sha ari gendera umunyakuri kwesha asha ngenda gukuriye inkofero erega je navyo nari imenyereye mu zindi komisiyo de recrutement amaze kujamwe kenshi chef wa komisiyo niwe afise ijambo rya nyuma
none nta cyanditse mubanza gusoma nka burya twabigenjeje twebwe kiba gihari none kandi twabanje no gusoma neza ico kivuga ariko nka kubera wowe chef w'ikomisiyo y'umurengero ujya murengero yapasa asha uvuze ukuri nivyo kenshi nuko bakora kabisa turabizi oya jewe suko amategeko n'amategeko kanyaruka iyo pepe tunyaruke ntibava batwirukana ku kazi madame kuguma unzibira kandi barabara ryagutse sindengana none jewe uranzi hewe uranzi jewe wanditse ibitabo bingahe wari waritereye mu mwobo nk'ifukuze ko tutazohura mana jewe nta nduru zo muri kano gatondo nkeneye mbisa nigiye induru yumvise hehe nagenda kubwire ntuvaha sa nivyo ndakubwiye ntiwibaze umviriza ntiwibaze ngo nukuheza urwo ruhinja ngo ndarutinya jewe ngira ndagutatura amakofe gukwe unkubitira iki unkubita nkandeho nakugize iki tumkone twa hade ndagufitiye mva imbere shaho bureke kuntesha umwana hewe siba uti ntadero ufitiye ndagufitiye none iyo tabingeso mbitsawe zo gusambura ingo z'abandi umugabo wanje wafunzwe warokoka iki uwo mugabo wawe uri kuravuga hari iminota je wigeze wandamushira ngo fyoto mva mu matwi shengurane nifitiye nzira kwiye sinshaka winjiramo nawe hewe ingora mfise nuko wabuze urundi rugo uja gusambura ubusawe ubura kubaka gwawe mbega waza kuntobera muri iyi rusange yose umugabo ni brigadier Toto gusa niwe wabonye brigadier Toto wawe none kumva rigwawe genda ushikira ivyawe jewe deja nini yarari wanje jewe ndiki bituganye ntuzi wamurungitse ganyakuranduka nyakubura isoni aya magokwa yose ndi mwose ukubera we wasema yagasambura ngo no kumongoraje wesha yo mbisa ndakuranigira nambusaruje gusarira hariya aha twahuye kizima sara nsarira urugo rwanje ego da turabesha turaba umwana ukwaza madame aha rero topima wihende wihende umfukura ince nikura umukosha ubunyene ivyo wigira ngo umukecuru sabwe tu ne me connais pas yo ariko wa mukobwa uragayana pe urabibona ni jewe muyise umukosi rero ndakubwire ntande rugira nta n'iy'amafaranga 100 usigaranye ndakurahiye ahubwo wewe ntande rugira wowe uza gutukana n'abantu mwibarabara kandi ataco bakugize ndekura urahumba ubwo bukecuru bwawe urahumba amafaranga y'umugabo wanje wariye yose urayaruka ifuro muri iki gitondo ndakurahiye ndagukubita mpako yansubije ndakubwira rero madame ubwira iki wewe madame menga sinzi yuvuye iki nawe yariye ndabikubwiye ego n'ayandi nzoya yasubiye kunyitera kandi ntacu uzongira jewe kwine totomo yahapa totomo yamubikiwe totomo yamubikiwe we subiramwo warokowe subiramwo uri kunyiga wasano we wasano we rekana kaniga kanike reka twahuye reka kanike umeze gute subira uvuge madame space ukonyene ga space reka kanike oya reka kanike giza ngaho gipe aha rero ntusubire ni hagati yanje niyo sema wewe nibikuraba raba higenda gusabye oya madame space niwo kwitusha umuvyeyi ahetse reka ndakanike oya geza uhuye na gipesha aragutabaye wasutwawe urondeye iyo womokera iyo ntazosubira kukubona we nico kivyagwa cyawe tugasubira guhura hoho uzomenya ko wakinye n'umuriro ndakurahiye gipasigaye ari umumarayika wa Queen mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tuanze twibukanye akabazo kari kabajejwe muhejeje kumviriza ikiyago ca John na Kanyenyeri mbega nibihe bintu vyobwirizwa kuranga indongozi nziza
Intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Jules ava mu ntara ya Mwaro ahejeje amashuri yisumbuye yagize ati nihweje kiyago ca Kanyenyeri na John icigwa nkuyemwo nuko ikiranga umurongozi mwiza ari ubutwari bwiza no kudakumira umuntu numwe ngo nuko mudasangiye umugwi canke ibindi ati hama kandi umurongozi mwiza no uharanira inyungu za zina kiremwa cose nakare kuba intwari no guhagararira ukuri. Undi minwanya yatwandikiye ni Bertrand yitabiriye avuka mu ntara ya Buri Isonga neza na neza ku mutumba wa Tara akaba ari umunyeshuri muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini Igere mu gisata c'amagara y'abantu akaba ariko twumviriza ngaha mu gisagara ca Bujumbura yagize ati numvije kiyago ca John na Kanyenyeri ibintu vyobwirizwa kuranga indongozi nziza nuko indongozi nziza itwarira bose idahengamira ku mugwi ivukamwo ati taraba nkunzi itaraba umukene canke umutunzi ati n'umuntu ataraba ubwoko canke intara eka nibindi ati indongozi nziza yumviriza abayitura bose akabatunganiriza hisonzwe amategeko atana kimwe abanje gusaba bamwitura ati indongozi nziza kandi ikorera ibikorwa vyayo ku mugaragaro gutyo bitwara kabona ko atamahinyo ari mu burongozi no mu bikorwa vyayo ati kandi mu gihe ibikorwa bikorewe ku mugaragaro nibihuha biragabanuka ati kuko ibiba vyakozwe ati biba vyakozwe abatwagwa babibona. Ephraim Ntiranyibagira avuka imusigati mu ntara ya Bubanza neza neza ku mutumba wa Sare yagize ati biranga indongozi nziza nuko ubu umuntu yumviriza bose atanahamuhengamiye atukaba umuntu yubaha abarongoye ndetse ukanabumviriza igihe cose bakwituye ukitandukanya n'amacakubiri afatiye ku kintu runaka ati kandi umurongozi mwiza yitaye neza y'abarongoye ati gutyo bikazotuma uburongozi bwiwe burama cane kandi agakundwa na cane. Reka tugume mu ntara ya Bubanza aho bita Kungara aho umunywanyi wacu yitwa Jules yagize ati dufatiye ku kiyago ca Kanyenyeri na John ikiranga umurongozi mwiza nuko akora yisunze amategeko agakora yisunze c'amategeko avuga atakamwana wa mama akoresheje hanyuma agatunganiriza bose. Itangishaka Ernest ari muri commune Mubimbi mu ntara ya Bujumbura yagize ati umurongozi mwiza arangwa no gutwarira bose abarongoye akabafata kumwe akamenya ko ariho ku bwabo. Ndikumana Serapi avuka muri commune Musigati ku musozi wa Kanazi mu Nyabitore akaba twumviriza ngaha mu gisagara ca Bujumbura ku Buterere yagize ati icigwa nkuyemwo nicingira kamaro ati ibintu bibereye indongozi nziza ni imyitwarariko myiza y'akazi hamwe n'ubugwaneza n'urupfasoni n'ubwira n'ubukerebutsi ati indongozi nziza ibereye gutunganiriza bose atakuraba ikina kiriya kandi atakuraba mukuru ngo na mutoyi ati nugukorera mu muco ibintu bigatunganywa ku murongo agatwarira bose agaharanira inyungu ya bose akagwanira iterambere maze akagwanya igiturire kuko nticubaka kirasambura ati kandi gikiza bake. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Kabura Jafet benshi bazi ku izina rya Swagger ava mu ntara ya Makamba muri commune Kayogoro muri zone ya Bigina ku mutumba wa Musasa ati mfatiye ku kiyago ca John na Kanyenyeri ibintu biranga indongozi nziza n'ubugwaneza bakirana abo barongoye no kubatunganiriza neza utaravye ubwoko canke umugwi bakomokamwo ati ivyo rero birashobora gutumwa ubu muhizi mu burongozi ndetse bigatuma aburongoye bakuvuga neza ati kandi biranoroha gupanga ibikorwa vy'iterambere kuko abo burongoye mu muvyumva kumwe. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho no karyo kugusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera kwa kanya gatubanye gato ubu naho niwa mwatwasomera akabazo ku gice muheje gukurikira. Akabazo nakagakurikira mbega inyuma yo kumviriza ikiyago ca Condo Alice na mugenzi wabo nikiye cigwa mukuyemwo. Ndasubiramwo mbega inyuma yo kumviriza ikiyago ca Condo Alice na mugenzi wabo nikiye cigwa mukuyemwo. Akabazo murakumvise mukamuvise ico mushikiriza imutwendikiye kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawo wawifuza kwironkera igikino muri kirukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp kunotwandikiye kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko ca gice c'amajana 9 muri gwa rukurikirane rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho butaha. Cari gikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.